Ndabaye kaze ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza aya makuru akomeye cane hejeje kudushikira aka kanya na makuru adahumuriza muri iri joro na cane ko mahoro mwumviriza ibijanye no ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cane na cane ko ibintu vya bihejeje gukomera cane mu bihangange mu gihugu c'u Burundi. Ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe urkumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ngira ijoro ry'umubabaro ku bene igihugu bikamunyuma zuko aya ari amakuru avurwa muri politiki umutekano n'agateka kazina muntu. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba no musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujyana nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya mu magara y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ageze aho mwasi ashaka. Iri joro nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyumvikana yuko umutambukanyi wiwe ari mu gihugu ca Kenya, aka kanya yoba ahejeje kurungika indege ishika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru dufise nuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri bararaye ariko ntibuca. Hari amakuru dufise yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kurira indege yerekeza mu gihugu ca Kenya, aho kuri ubu ngubu ari bwakirirwe na bagenzi biwe i Nairobi muri Jomo Kenyatta ku kibuga c'indege. Hari amakuru dufise tugira ngo tubashitse ko aka kanya bikamunyuma zuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yahawe ishano na bimwe mu bihangange, na cane ko ico bari cose mu gihugu c'u Burundi nk'ivyabaye nyuma yuko Moise Petero Nkurunziza avuye muri ubu buzima. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira bikamunyuma zuko hari hahejeje imisi itari mikeyi hibonekeza ubugambanyi ku mukuru w'igihugu. Haribonekeje n'ubuhanuzi butandukanye bwibonekeje irya nino ku mbuga mpwaniro, aho humvikanye ko umukuru w'igihugu yoba agiye guhabwa ishano. Ariko ivyo ntivyahawe agaciro na cane ko umukuru w'igihugu yohora asenga. Hari umupfumu aturuka mu gihugu ca Tanzania kuri ubu ngubu ahejeje kuba yarondera abariko baribonekeza muri ibyo bikorwa bitandukanye, na cane ko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu atamusirikare arekuriye gushika aho yaragwariye. Hari amakuru dufise yuko ibihangange vyari vyaciye vyanka iyi ngingo yari yategetswe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha nyuma yuko yoshika muri Kenya. Yumvirije amakuru akomeye cane ko ibihangange vyakoranye bikaba vyatanguje kwiga umugambi wo kurungika umukuru w'igihugu mu bitaro vya Kira biri i Bujumbura. Amakuru turonse aka kanya na amakuru adahumuriza, ariko nanone bikavugwa yuko umukuru w'igihugu ategerezwa kuja kuvurizwa muri Kenya mu bitaro bikomeye cane kandi bifise abahinga mu vyerekeranye no kuvura amagara y'abaremvye. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ari bushikanwe ku kibuga c'indege bitiriye Jomo Kenyatta muri Nairobi. Hari amakuru dufise yuko buca agarukanwa na cane ko bivurwa yuko ibihangange vyaba bigira bitangaza umugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. Bikamunyuma zuko kuri ubu ngubu ata muntu numwe ariko aravuga rumwe n'abaryango b'umukuru w'igihugu, na cane ko ari yahejeje imisi itari mike yihibonekeza ibikorwa bitandukanye kubijanye no kuvuga ko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataca ashoboye. Ariko nanone bimwe mu bihangange vyaba bigira bitanguze wa mugambi ukomeye cane uhejeje imisi itari mikeyi wibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ubugambanyi buteye ubwoba buravwumviriza mu buhanuzi, hariko haravugwamwo ibihangange bitandukanye vyibonekeje mu mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. Ninde yoba yahaye umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano? Umukuru w'igihugu nyuma yuko kuri ubu ngubu yoba asezeye abasirikare bahora bamugendanira, na cane bivugwa yuko kuri ubu ngubu amagara yiwe ageramiwe.
umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye araremvye cane na cane ko yurijwe indege nyuma yuko ibintu vya bihejeje gukomera cane akaba ari bushikanwe muri Jomo muri Kenya kuri ubure mugabo ndababwire ibintu biraje gukomera cane ngaha mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko ubuvugishwa bwibonekeje mu gihugu c'u Burundi ibi vyose vya bitanguye kwigaragaza kandi bikibonekeza ngaha mu gihugu cacu Burundi reka mubanze muvyumvirize mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru akomeye cane n'ayandi adushikiye avuga ku magara y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nyuma yuko agiye gushikanwa muri Kenya yoba ari buce agarukanwa giturumbuka gihutihuti na cane ko ibihanganje vyoba bigira bitangaze ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu igisoda co bagihawe itegeko giturumbuka turi buze kubigaruka ko mw'idonido ry'aya makuru akomeye cane adushikiye bakanka kumva bakakuva mu biga bitengo byabo bibi bakagenda uko biyumviriye uhoraho nayo ngo araje kubahana kandi ngo ntazobaziguriza umuntu numwe nagomba tubatangarize abantu bose bafashe ivy'Imana mu mugenzo bagafata ivy'Imana bakabigira ibisanzwe Imana igashishikara kuvuga bakavuga ko ari bisanzwe abo bose uhora haravuga ngo bagiye kubonesha amaso yabo ivyo yavuze n'ivyo yatangaje kandi igihe kibuta gushaka ku ntumbero twagomba dukebura abantu bose bafashe ivyabo ivy'Imana bakabigira ivyabo bakagunga Imana ivyabo amaso mu yandi uhora haravuga ngo ntazobihanganira yavuze ngo dusemerere tubwire abantu ngo bavavamira n'ivya kera tubwire abantu ngo bahibe ingeso zabo mbi bareke kugenda uko biyumviriye bareke kugenda uko bagomba abakoze amaraso uwari we wese mu gihugu canke hanze y'igihugu Imana iravuga ngo ntizomwihanganira twagomba twibutsa abantu bose rero mu gihugu c'u Burundi n'abari hanze y'u Burundi ngo umuntu wese ahari ahindure yihane yavavanure yature atentambuko zo guheba bikabitengo n'ivyaha vyo yagiye akora kuko ngo Imana iraje kumaramaza no guhangana n'abana b'abantu base kwihana twagomba tubibutse ngo Imana ntabwo ihinduka iyivuze ivuga nk'Imana kandi igaseruka nk'Imana nagomba nibutse abantu bose batwumviriza ngo umuntu wese arazi ivyo yagiriyemo Imana ntizoraba uburemerezi bw'ibikorwa ukora Imana ntizoraba izina rinini yufise uko uri kose mu gikorwa nimba utihanye Imana izoguhana Imana ntizoraba ngo uri musenyeri ngo uri apotre ngo uri revera ngo uri pastor cyangwa uri iki Imana izoraba ko witondeye ivyagezwe vyayo ukagenda uko Imana igomba ugaheba vya bindi yakubuza kuko abatari baki mu bakozi abatari baki mu bungere abatari baki mu barongozi bari kubashoreye intambazi jane kuzimu akuzijana bazijana mu ijuru abandi nabo bakinjira mu ntama barongoye bakazikoresha ivyo bayishakiye bakazikoresha ivyaha Imana iravuga ngo abo bantu muri kumuzimiza mubatesha intumbero mubajana muri gihinomo uharaharaje kubababaza ngo mbere uharahazo kwaka bungera intama bari kubaziragira bazigira inure bazijana uko bagomba bazikoresha ivyaha vy'umurengera ivyaha vy'agahomera buntu Imana iravuga ngo abo bantu nibahindure nibatahindura araje kubaka intama kandi ndavuga ngo ikintu cyose gifise uko citwa Imana irasemerera iravuga ngo dusemerere tubwire abantu bose batagomba kumenya aho igihe kigeze batera intambuko yo kumenya ngo uhora haraje kandi araje kubihindura uko byari mu minsi ya Noa niko bino muri kino gihe abantu babwirwa kwinjira mu bwato baranka kwinjira maze ngo umwuzuru urazura batwara none rero twagomba tubabwire ngo umuntu wese ahari arike gusinzira umukondora zosi kuko ngo hano ngo kenshi hagamika izosi azovana kugwa giturumbuka atagira gitabara aya masaha nyene tuko turababwirira ko uhoraho ntahengeshanya kuvuga ngo nimuhindure muvavanure mureke kuroga abantu mubigisha imigenzo idahuye n'ivy'Imana yababwiye Bibiliya yanditse kumwe mu gihugu cose uhoraho aravuga mu gitabo ca Yesaya igice ca 6 umurongo wa 16 ngo aba bakobwa b'Isiyoni kubibona bagenda baretse mu zosi n'amaso y'ubweruzi uhoraho ngo agiye kubahana mbere ngo azobashazura gushaza kunyerere zabo nibikubi nibihete nibiki bishishira mu gishingo cy'imishatsi tsivye nkazoba inkomborera no mu gishingo c'ikimano c'ubudede nkazoba umugozi no mu gishingo c'amarangi nkazoba ibikovukovu maze ngo uhoraho aravuga ngo abo bakobwa b'Isiyoni kubanse kwihana uhoraho nabazaza kubahana rero twagomba rutangariza abakobwa n'abamama mu gihugu c'u Burundi ngo bareke kwihindura bareke guhindura imibiri yabo bareke kugenda uko Imana itabageze bagenda uko Imana igomba bavavanure n'ibitagira ikimazi nagomba kubwira abarongozi
babirabisha amaso batagomba kubwira abantu ko ibyo bintu bahe barakora ari ivyaha. Amashengero menshi muri kino gihe abantu bararirimba bafise amakora, bakaririmba bafise amapantaro, iminyi itukura, amameshi bishuko n'amashanete n'ibindi bimyoraguye barihinduye, amatwi baratoboje. Nagoma ndababwire ngo ako kantu batoye ugakurayo, umunsi uraje ngo uhora akakubaze. Iyo shusho yirabura bakuye ko kigira umuzungu wari umwirabure, uhora haraje ngo abikubaze. Ako kantu wahinduye gufata imishatsi yawe kayigira ukundo gashiramwe amameshi, kandi Imana yakuvuga ko wavutse ufise umushatsi umeze neza, Imana iraje kubikubaza. Kuko nagomba nkubwire ngo barongozi mubwira abantu ngo nibigira uko bagomba, izo ntama Imana izozibabaza. Kuko ijambo ry'Imana ryanditse kumwe. Mbere Petero igishare cambere ca Petero 3 ku murongo wa mbere haravuga ngo gushatsa kwanye ni kuboko kurukuba ko guciza imishatsi canke kuba kwambariza habo ni maragarita. Uwo ni Petero abivuga. Nagomba kubabwira rero ngo soma neza, yobora intama z'Imana muzijana ku rutonde, kuko horaho Imana ngo aranse ivyo, aranse ko abantu bigisha abantu binyuranye n'ivyo yanditse, kuko ku isi yose ngo tazokwihanganira bameze gutyo. Hariho ibindi bintu abantu bavuga, ugasanga umuntu yafashe ipantaro ari umukobwa, umumama ipantaro nikora, bagashavuga ngo namahoro. Bibiri vyandika neza, izina muhungu ntaziyambara n'izina mukobwa, n'izina mukobwa ntambara n'izina muhungu. Nagomba kubaza abarongozi b'amashengero atandukanye mu gihugu cose, uwo mugenzi aho bawukuye, nimba bavuye muri Bibiliya bawivuge atariho yavuye, naho Imana iravuze ngo iraje kubahana. Nimuhindure, nimwihane, muhindukire, muvavanure, mureke Imana igende nkuko igomba kugenda mu gihugu cyayo cy'u Burundi. Ariko nimutihana uhora haraje kubahana, niko nyene ngabavuga. Nimutaregeje ivyaha vyanyu ngo mureke kugenda uko mwiyumviriye, mureke kurekurira abantu k'imigenzo, uhora haraje kubahana. Ntazotinya rero ngo umurongozi runaka yigisha abantu ivyo wasomye n'ivyo yakuye muri Bibiliya, ntibikwegera ko abantu nuko ugomba bigira 10 n'amashikanwa, ariko Imana iragomba ngo wigishe abantu bazoshika Siyoni. Haleluya. Niri jambo Imana igomba ko wumva. Iravuga ngo dusemere, tubwire abantu ngo bihane. Bihane igihe kirageze, bihane igihe kirageze cyo kuza gutora umugeni. Bavanura n'ivyanyu, kuko mwase kwihana nawe ngo araje kubahana. Kandi ngo arahagurutse mu gihugu cy'u Burundi, kandi agomba kubatumurira kure, kuko mwase kwihana. Ndasubiyemo ndasemereye ndababwira ngo abantu mwese mwagunze Imana ivyayo, mugahitana amashikanwa yawe n'ibigira 10 mukavyubaka nk'amazu, mukanka gutanga amashikanwa gukorera Imana, mukagenza uko mwigombeye. Haravuga ngo amazu mwubatse mu bigira 10 mwivye, Imana iravuga ngo izobitumura. Iyo miduga mwaguze ivuye mu maraso, Imana ntizoyihanganira. Abantu benshi bakororinda hirya no hino, ibitwarire vyigo biratorwa, inda zirakororwa atacamira. Haravuga ngo ntiyihangane ivyo, kandi ntazemerera abantu ko bitwara nkuko bagomba. Twagomba twibutse rero abigeme n'abamama ngo umwe wese atahure ngo Imana iraje guca urubanza, kandi Imana ku munsi w'iherezo ntizoguhagarika hamwe n'umurongozi wawe. Naho wanse kumva ijambo ry'Imana, uzibarizwa ku gatwe kawe, niwe uzokwisambira. Ntabwo ukwigisha guhenda abazimiza azokubazwa, ariko agomba ndakubwire ngo azobazwa n'Imana ivyo yigishije bitari vyo, ariko kuri wa musi uzohagara imbere y'urubanza rw'Imana wibarizwe ivyo wakoze. Nagomba rero kubatangariza amajambo, umuntu wese yakoze ivyaha vy'umurengera, abakoroye inda, aba bantu bose bivye, aba bantu bose bisha abantu bose bavishije amaraso muri kino gihugu, Imana iraje kuyabahora. Imana ntizihanganira ivyo. Twagomba twibutsa abantu rero bumva ubuhanuzi bakabwita bw'ikinyoma, abantu bumva ubuhanuzi bakayifata ibisanzwe, abantu bumva ubuhanuzi bakabona ko umengana ibintu ataco bivuze. Uhora haraje kunigana na mwebwe kuko atazokwihanganira ivyo abana b'abantu bari kubagenda bakora. Bantu b'Imana muri mu gihugu cy'u Burundi, ntimusinzire umukonzo wazo ngo muhendwe n'abantu n'abavugishwa y'ikinyoma bababwira ngo namahoro, ariko Bibiliya iravuga ngo aho bavuga ngo namahoro no guhona gushaka giturumbuka. Ndababwira ukuri ngo musenge cyane mwezwe, kuko umwami w'abami yiteguye kuza gutora umugeni. Ubukuze umwana uhambaye yaraje vuba, kandi araje gutora umugeni. Twagomba tukubwire rero ngo ntazihanganira ibigabitongo n'ivyaha vya buri muntu, kandi nagomba mbwira abantu bose ngo umuntu wese yezwe atunganye, kuko warubwiwe ari we yisidukiye kuza kugwana n'abantu bose bari mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze y'u Burundi bakoze ivyaha binyuranye n'ivy'Imana igomba. Reka rero tubabwire ngo ntuhave ugorora abaguru ngo yumvire ngo jewe ndi muri Amerika, ndi mu gihugu ca Itaziri n'ahandi, asanga hari urubanza Imana igomba kuza guca ku Barundi. Aho uri hose wanse kwihana, Imana izoguhana. Naya majambo rero
nimba uri mu bihugu bitandukanye ukaba warishe Imana nawe izoguhana. Nimba uri mu Burundi ukaba warakoroye ukaba waranyeze ivy'abandi, Imana iraje kuguhana. Imana iravuga ngo dusemerere tubwire abantu ngo igihe niki, igihe niki, igihe niki. Uhora haravuga ngo igihe niki, igihe niki. Uhora haravuga igihe niki, kandi ni igihe cyo kuza gutora ishengero, ni igihe cyo kuza gutora umugeni, ni igihe cyo kuza gutora umugeni. Aravuga ngo haraza vuba, haraza vuba azananye n'ibicu, kugira ngo agerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Tegure rero kubona ingero, niba bakoze neza uzogererwa neza, nimba bakoze nabi witegure guhura n'urubanza rw'Imana. Maze mu gitabo byahishuriwe Yohana 3:14 murasoma aya majambo wumve ico haraho avuga kuri aya majambo. Wongere usome byahishuriwe Yohana 2:18-29, ni ijambo ridasanzwe, ijambo rikomeye cyane. Abantu benshi bumvise amajambo bafata ibisanzwe. Hariho abantu bumiye ku byaha byabo, bumira ku bitagira ikimazi, bumira ku byaha by'ubugesera. Imana iraje guca urubanza. Reka rero twongere tubabwire ngo uhoraho ntiyihanganiye ibitagira ikimazi bareka mu mitima y'abantu. Imana ntiyihanganiye ibyaha mwakoze, Imana ntiyihanganiye ivyo mwakoze mu bihe vyaheze. Uhoraho araje kubihindura. Aravuga ngo vavanure mwihane muri cyo kugenda ko Imana itagomba, kuko Imana itazokwemera abantu baye ko bazimira, ariko araje ngo ahaguruke ahindura ibintu kugira ngo umuntu wese atahure ngo mbega Imana ishaka iki kuri jewe. Nagomba mugabisha bavugishwa b'ibinyoma, bahanuye bitari vyo, bigatuma abantu bazimira, bigatuma abantu batakaza intumbero ngo mugabe, kuko Uhoraho azobabaza ivyo mwahanuye n'ivyo mwavuze mubesha abantu, mubesha Abarundi n'amakungu, mukavuga n'ivyo Imana itabatumye. Egome twagomba tubwire rero ngo buri muntu wese areke kuzana ahenura ibi kuri mugenzi we, ariko umuntu wese yirara. Raba uruhande urimo, raba ku bugingo bwawe, bibaza ati mbega ndejejwe. Niba sanga utejejwe ni wihane, kuko nutihana uharaje kuguhana. Nagomba mbwire abamama batambara mu ngo zabo, bakigira intagondwa, bakigira ingare mu rugo. Uhora haravuga ngo tubabwire tubatangarize ngo nimuhindure, kuko nimutahindura ngo mugende neza mu ngo zanyu, mureke kuganza abagabo banyu, mureke kwiganza no kwishira hejuru. Uhoraho araje kubatumurira kure. Reka twongere dutangariza aba papa bari mu gihugu cy'u Burundi bihaye kurara mu kabare canke gusinzirirayo, bagafata abamama babo ko biyumviriye, bakigenza uko bagomba, bakirera mu bagore b'abandi, bakagenda uko bagombeye mu kuri ibyaha by'umurengera. Uhora haravuga ngo haraje kubahana. Ni mwihane rero, umuntu wese areke inzira ziwe mbi, kuko ariko nyene ingabo aha yaravuga. Reka twongere tubatangarize abantu bose binyegeje mu ishengero, bakibaza ngo Imana ntikibona, bakigira abakozi atari abakozi. Icokoro hano ko wokonje canke ukabira, canke nawe kirakwigura henda abantu ubabwira ngo uri kuraja mu ijuru, kandi ufise uri kuraje ufise indi Imana ukorera. Ivyo nutabiheba ngo hebe vuba, ndakubwiza ukuri ngo haraje, kandi araje vuba, araje guhana abantu bose base kwihana. Reka rero tukubwire ngo mukundwa, aho uherereye hose, suzuma urabe ico mupfa n'Imana muri iri joro. Imana ntabwo ihinduka, irasemerera ngo tubabwire ngo isaha yayo irageze, kandi ibihe bigeze ku musozo. Wabwiwe byinshi, mwaraburiwe, mwarahanuriwe, mwanka kuvyemera, abandi ngivyo n'ivy'abantu. Ndababwira ukuri, igihano c'Imana, inkota y'Imana iraje, kandi abo izogahura amaraso y'abazo ku gatwe kabo, kuko mwase kumva imburi. Turababurira rero ngo muhindukire mwezwe, mwihane ivyaha vyanyu, muvavano n'ibitagira ikimazi, kuko nyene ijuru n'isi atemera abagenda uko itagomba. Twagomba rero tubabwire ngo umuntu wese namenye ngo Imana yaravuze kandi hari ico nshaka ko, ariko mutashaka kwihana ngo ureke bya bintu, ureke ibi vyawe. Uhoraho nibagira yihagurukira, arasidutse kugira ngo ahangane n'abantu banse kumva, banse kwihana. Araje rero kugira ngo bikunde abisobanure neza. Egome ndakubwira ngo abantu benshi aho gusenga Imana birukira mu bapfumu. Wewe wihaye kamenye, ukabona ko umupfumu ari wari hejuru, ukabona ko kamenya ari wakomeye. Uhoraho nawe araje kukubwira ngo ko wase kwihana ngo uhindukire Imana, araje kuguhana ibiyigwa Imana vyabize bigutabare. Naya majambo rero Imana yagombye kubwira Abarundi, kugira ngo isaha irageze, kandi buri muntu wese yere, umuntu wese atahure ngo igihe kigeze ku musozo, kandi isaha y'Imana nticererwa. Hageze rero yuko umuntu wese yibaza, wari we wese utaravye ipete ufise, utaravye igiti ufise, urabe aho ugejeje n'ingene ugenda.
Imana iragutangariza nimba wewe aho uri hose mu gihugu cy'u Burundi niba bujejwe umutekano canke ukaba uri umusirikare. Imana irakubwira ngo raba ivyo wakoze, raba ko wakoze ivyo wagezwe n'igihugu, wifata uko Imana yakubwiye, ureke kwifata uko ugomba, kugira ngo uhoraho ntahave agucira urubanza cyo kimwe n'inkozi z'ibibi. Nuko nyir'ijuru n'isi avuga ngo nimutere intambuko rero mwihane, buri muntu wese agenda uko agomba. Nimba uri umushoferi, menya neza ngo uhoraho Imana aravuga ngo hagarika ibyaha byawe bitagira izina, ibyaha by'ubusambanyi mugenda mukora mu mabarabara atandukanye, kugira ngo bikunde Imana irushirize kubagirira neza. Twagomba ngo dutangariza abarovyi baruba mu itangarika nafite ivyombo bafasha abana b'abantu bakabashira munsi y'ivyombo mu kubahindisha imboga, bakagomba ngo bagire ubutunzi buvuye mu bana b'abantu. Uharavuga ngo ibyo vyombo vyanyu uhoraho n'insenga zanyu n'ivyo muri ko murakora byose nimutihana ngo mwisubire ko agiye kubikomvombora. Niko nyene ngabavuga mwihane muhindukire, kuko aya maraso mwasheshe mu kiyaga Imana itazoreka kuyababaza. Izo yabahora kandi zibabaza ntizisubirako. Aravuga ngo haraje kandi araje guca urubanza adahengamye ngo mere nk'abantu. Twagomba gutangariza abacamanza, umuntu wese amenye ngo Imana niyo yampamagaye, bareke kugondeka imanza, baca imanza ziroranye, umuntu wese acira urubanza rushitse mugenzi we, kugira ngo bikunde abana b'abantu bareke kurenganirizwa ubusa, kuko mu busho bwinshi ari abafunzwe bazira ubusa, bazira akarenganyo, akadenderezo, kandi abo bose Imana nayo ikaba imaze gushavuzwa n'ivyo. Ntiyemeye rero imanza zigoramye. Namwe bacamanza nimuhindure, umuntu wese agenda uko Imana yamugeze, ucira umuntu urubanza rukoranye n'ivyaha vyiwe, kugira ngo Imana ntizavye bikubaza. Naya majambo mu burere bwose, mu bisata byose, Imana iraje guca urubanza, iraje kandi iraje kwimara ishavu kuri buri muntu wese yanse kumva. Rero Imana iravuga ngo ntiziguranye nyurana namwe, iyi ni imburi ya nyuma kuri wewe, ni imburi ya nyuma ku wundi wese yumvirije imburi. Ariko nimba ugifise umwanya wo kwitegura, hagarika ivigenderamo, ihindura ingendo zawe, fata umwanya munini wo gufata umwanya wo guca bugufi, wihane ivyo wakoze, kuko uhoraho aje kandi aje gutora umugeni. Ehe araje vuba kandi ntazisubirako. Abenshi bayifashe ibisanzwe, mbere hari n'abavuze ngo ivyo ntabikibaye Imana yarisubiyemwo. Ndakubwira bamuvugishwa b'ikinyoma wewe wahenze abantu kabwira ivyo Imana itagutumye, warahagira aguhanire mu maso yabo wahenze, kandi abantu bazotangara nimwabona ivyo Imana ikoze. Nuko niko vyagenze Sodomu, abantu babwiwe na Loti bankakumva, umuriro uratebukora batongora. Nagomba rero kubabwira ngo bantu mwese muri mu gihugu cy'u Burundi, abari mu bihugu byose bitandukanye, mwezwe, umuntu wese yihane, avavanure n'ibitagira ikimazi biboneka mu mitima y'abantu, kuko Imana egome itaje kugwana n'igihugu, ahubwo ije kugwana n'abarundi. Imana ije kugwana n'abarundi banse kwihana. Nagomba gutangariza rero abantu bose batanga ubuhanuzi bukikamye, ntibake bukikiriza ku bantu. Imana yanbwiye ngo ndababwire ko yaje kugwana n'abarundi banse kwihana. Umuntu wese uri mu Burundi wanse kwihana, umuntu warenganije ukajya amatungo ya leta, ukiba abantu kibonane, ugakora ibyaha by'umurengera, ukiba abantu banyeze ibyabo, ukanyaga amatungo ukayikumirako, ukagira ivyo wigombeye, ugasahura itunga ry'igihugu, ukigira uko gomba. Imana ntizokwihanganira. Imana iraje guseruka kandi igirigwane na buri muntu wese yanse kwihana ibyaha vyiwe. Aya majambo rero nakubera umuzingo mu gihugu cy'u Burundi. Twagomba tuvuge ubuhanuzi bw'igihugu ca Uganda. Imana iravuga ngo abagande basenge kandi bezwe, kuko intambara igiye guca ibiti mu gihugu iwabo, kandi ngiraje ntigitevye. Babe maso bagabe, kuko hari Imana ahagurukijwe no kubabwira ngo nibatasenga bagiye kubona ibihinduka mu gihugu cy'iwabo. Ibintu bigiye kononekara, ibintu bigiye kumira nabi, abatari bake bazopfa kubera kwishira hejuru no kwikakisha n'ivyaha vy'agahomera ngo biko bikorerwa muri ico gihugu. Naya majambo rero Imana yakoresheje ngo abantu bose bari mu gihugu cy'Ubugande, abashobora kubabwira n'abashobora kuvyumva, abarundi bariyo canka bako abagande bahari, bumve ko Imana yashavujwe n'ivyaha byo gahomera bona. Ariko muze mutonde urugamba gusa muraba gakiza uhoraho azobakirisha, yemwe Bayuda namwe b'i Yerusalemu. Ntimuze mutinye canke ngo muranduke imitima. Ejo muje kubatega, kuko uhoraho azoba ari kumwe namwe. Amen. Amen. Haleluya. Yesu aguha umugisha. Akona gace ka mbere komeza na hariya hirya. Wavuze 21.
turahera 21 gushika kuri 26. Okay. Ngo nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira uhoraho no kumutazira bashazishije ukwera kugira ngo bagende bitangiye imbere y'ingabo baririmbe bati nimushime uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira uhoraho ashiraho guca igico abari bagutera ibuyuda aribo ba Moni n'abanyamowabu n'abavuye ku musozi Seyiri baca basubiranamwo kuko abamoni n'abanyamowabu baciye bahindukirana abavuye ku musozi Seyiri kugira ngo babice babageseze. Nuko bamaze guherengeteza abo banyeseyiri bisubiraniramwo ubwabo umuntu wese na mugenzi we bashirako baricana. Hanyuma abayuda bashitse ku munara wo gushibamako wo mu bugaragwa bagize ngo bararaba ayo masinzi y'ingabo basanga ni mirambararo hasi atawarushakira numwe. Maze Yehoshafati n'ingabo ziwe bagiye ngo bisahurire isahu bahasanga ibigenda n'ibitayega ibintu byinshi n'impuzu n'utugenegene tw'igiciro. Nuko bamaze kubakoba bibananira kubitwara kuko byari byinshi. Bamara iminsi 3 bisahurira isahu kuko vyari isinzi. Ku munsi ugira 4 bakoranira mu kiyaya cy'Iberaka bahashimira uhoraho. Nico catumye aho hantu hitwa ikiyaya ca Beraka. Aha munsi bavuga ngo Beraka risobanurwa ngo shimwe. Amen. Haleluya. Imana iguha umugisha. Bene data twumvise inkuru ushobora kuba umaze kumva ngira nk'inciro nyinshi cyane. Haleluya. Ariko Imana ishimwe kuko hari ukuntu Imana idutegurira buri munsi ibizi byo dukeneye buri wese ikamugaburira ikurikije inzara afise. Imana yacu nishimwe. Ijambo jewe ubwanje nashatse ko twigaho ntabwo ryariri, ariko nagiye gusenga numva noneho ndiko nkubitirwa kwinjira muri iri ngiri. Rero hari impamvu Imana yashimye yuko twiga kuri iyi nkuru ya Yehoshafati. Imana yacu nishimwe, umwami wa Isirayeli, uko Imana yamugenjereje mu gihe c'intambara. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Ikigwa tugiye kwiga ko canke intumbero y'ijambo. Mana yacu ishimwe kandi ihabwa icubahiro. Numva nkuko twabisomye ijambo rivuga ngo ntutinye intambara ni yuhoraho. Imana yacu nishimwe. Numva no kongererako ngo iterabwoba ryo ku buzima bwawe, iterabwoba ry'abasuzugura Imana, iterabwoba ry'umwansi agwanya abana b'Imana rirarangiye. Imana yacu nishimwe. Iterabwoba rirarangiye. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Kubw'inkuru ugiye kumva, kubw'inkuru usomewe, wumvisha umutima wawe ngo iterabwoba riri ku buzima bwanje rirarangiye. Imana yacu nishimwe. Bene data, namambwira ubwoko bw'Imana ngo iyo ijambo ry'Imana ririko rirasomwa, iyo umuntu abangiriye ugutwi ntarangare, ntabwo ushobora gusubira inyuma uko waje. Imana yacu nishimwe. Ndakwinginga ngo aya magambo tugiye kwigaho utegere ugutwi neza, nturangare. Ugutabagwa kwawe urakuvana hano. Ntiwibaze ngo ni jewe, ariko umve ko ari Imana iri kwiganya n'ubuzima bwawe. Imana yacu nishimwe. Inkuru ni nyinshi muri Bibiliya, ariko uyu munsi tuganirijwe ku ntsinzi. Ndakugira ngo aho wicaye, aho uhagaze, uyu munsi uganirize umutima wawe, uvuge ngo nakiriye intsinzi
ku buzima bwanje, nakiriye intsinzi ku vyari ko birangwanya, nakiriye intsinzi. Bene data, iyi ni intambara turiko turigako, intambara ngo igitero gikomeye simusiga. Uyu mwami Yehoshafati yaratewe n'umwami w'Isirayeli, n'umwami w'Isiriya, kandi uyu musiriya yari umwami akomeye cyane kandi yabonera Abisirayeli. Aramenya ati ndatewe, kandi abamuzaniye amakuru baramubwiye ati umva Yehoshafati, atumva haje intambara simusiga. Baramudondera, mbega bamudeskrivira ngo ukuntu ico gitero ngo kirimwo ngo ingabo nyinshi cyane, kandi izo ngabo ngo zitegure kugwana igitero simusiga. Ariko umwami Yehoshafati ngo agira ubwenge, aravuga ati iyo haje simusiga nzaho nirukira. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Aza gutabaza ubutabazi bwo mwijuru, mwijuru aho ibikorwa byose munsi y'izuba nta na kimwe gihishijwe. Imana yacu nishimwe. Ese ico mukamenya yuko iyo umwansi atangiye ategura intambara hano mw'isi, yo bene data numva ntangiye gufashwa, ndakwinginze untabare tugendane. Iyo umwansi atangiye gutega agatega intambara, agakoranya abansi, ati muze twitegure tuje gutera uriya muntu, turamuzi ahageza, tuzi inkomezi ziwe, tuzi ubwoba agira, tuzi kugwana kwiwe. Burya bene da, burya umuntu kugira ngo agutere utegwa n'ukuzi, abanza kukwiga uko yagutera, abanza kwiga amayeri yokoresha kugira ngo aguhwikire. Ariko ico umwansi atamenye nuko abana b'Imana, abayuda nyakuri bagwanyirirwa n'Imana yo mwijuru. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Nuko hejuru ngo hariho Imana ngo iba yabonye amadetaye yose, kuva ku kadetaye ka mbere gushika ku kanyuma. Ijambo ryavuzwe, iplani bashizeho, inzira bari bucemo kugutera, bigwanisho bateguye, abari implike muri urwo rugamba, izo ngabo zose z'umwansi zateguwe, yewe aho bateguriye igitero umunsi n'isaha, ivyo byose babikora. Ariko mwijuru natwe dufise iki? Dufise satellite. Haleluya, dufise satellite mwijuru bene data, satellite itabasha kurata akantu na kamwe, imurika ikabona neza. Bene data, ngo baja kwisanga batazi, baza ati tugiye gukubita Yehoshafati, ni wa wundi, ni kwa kundi. Hari igihe umwansi akwihendaho, uwaguteye ejo akabona aragushoboye, ashobora kwibwira ngo nejo niko bizama, nahiga ejo niko bizama. Ariko ico batazi bene data, nuko abana b'Imana ngo tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Abagusanze ejo utsikamiwe n'ibihe bitoroshe, bakakwihendaho, bakibaza ngo nejo tuzongera dutere, nahiga ejo tuzongera dutere, kandi intsinzi ni yacu. Ariko ntabwo bari bazi ko twebwe tugwanyirirwa n'Imana ifite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwacu. Imana uyu munsi ushobora kuri mu ntege nke, utabashije guhagara nk'uko ishaka, ariko ejo wahagara uko ishaka, bagasanga yafashe position kuri kampu yawe, ihagaranye nawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbese nimba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha yuva hehe? Imana yacu nishimwe. Ako kanya bari bamenyereye Yehoshafati aneshwa, basanga Yehoshafati yahungiye hehe? Mwijuru. Yahungiye ku rutare, urutare rutamenwa. Yahungiye ngo yinjiye mu gusenga, ngo akoranya ubwoko bwiwe, akoranya abaganwa, akorana komite yiwe, akoranya ngo abantu bose, mbese ngo aravuga ngo igihugu cyose tucorganize dusenga Imana. Nitudasenga iki gitero nta kundi twakinesha, ntitwakiva imbere. Bahungira ku Mana ishoboye, ngo barasenga, bakora ikintu c'amasengesho, baja mu minsi 3 nabo yewe, ngo bariyeza, ngo baritunganya, ngo Imana ibaha ama directive. Imana yacu nishimwe. Ngo mwuka w'Imana aramanuka, aravuga ati Yehoshafati, ko wiyambuye icubahiro cawe, ukambara amagunira, ugaca bugufi, ugasenga, ugahamagara Imana yo mwijuru, ukavuga uti ndi umwami mutoyi, mwijuru hari umwami nduta, reka bari we mpungiraho, abari we nsaba, niwe ashobora kurekura igitero nawe sindamusiga. Imana yacu nishimwe. Ngo barasenga, ariko ngo ikintu gikomeye bakoze, basenze birukana ibyaha.
basenze biyeza, basenze bitunganya. Bene data, kugira ngo iyi Mana itugwanirire birasaba ko dukuraho inzitizi zose, amabarriere. Imana irera, ntabwo ishobora guhagarana n'umuntu yanduye gutyo. Oya, niba ushaka kwiza kwinjira mu rugamba urimo, kuraho iminuko, Imana yanukirwa. Kuraho iyo myanda yose, ibyo vyaho mazemwe iminsi. Kuramwo izo za kamere zitagaragaza umuntu w'Imana, zitagaragaza umwana w'Imana. Wera imbuto z'agakiza. Urabe yuko ukuri kurahagara, ukuri kuritwara, ukuri kuravuga, ukuri mbega mu bintu byose uri kurakoresha amaboko, uvugisha akanwa, mu bitekereze yawe, uko witwara muri societe, uko witwara mu mirimo urimo. Urabe yuko ntaco mupfa n'Imana. Urabe yuko Imana ifise umwanya. Imana tuyigizayo igihe cyose dukoze ibinyuranye n'ubugombe bwayo. Ariko twe duhagarare mu kugororoka, duhagarare mu gukiranukira Imana yacu. Ubundi iyi Mana ni yacu, iyi Mana ni yawe. Imana yagwaniye Yehoshafati, niyo Mana dufise uyu munsi. Imana yagwaniriye abayuda, ikagwanira Abisirayeli, ikabereka agakiza kayo. Ngo igihe bajabuka bambuka bava muri Egiputa baja muri Isirayeli, baja muri Kanani, ngo bakajabuka ngo inyanja itukura, Imana ikabacira inzira ahitari. Iriya Mana igendana n'ubwoko bwiyejeje. Iriya Mana yakoze biriya niyo ikiri kumwe natwe. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi hari impamvu yashimye yuko dutangaza amakuru y'intsinzi. Haleluya. Turangije amasengesho. Imana yari kumwe na Yehoshafati, ni Imana iri kumwe namwe mwese, niyo Mana iri kumwe nanje, niyo Mana iri kwiratuganirira ikoresheje ijambo ryayo. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Bene data, Yehoshafati ngo amaze guteranya ubwoko bwiwe, kavuga ati muze twezwe, muze dukureho ibihome byose by'inzigo, inzikira, dukwiyambura ubusambanyi, twiyambure gusenga izindi Imana, duce bugufi, dupfukama, babikoze mu pfukame, dusaba imbabazi kugira ngo iyi Mana itaza gushaka gutabara ikabura uko itugeraho. Ngo bakora ikintu cyo kwiyeza, bambara iminsi 3 bari imbere y'Imana, ngo barasenga. Noneho umunsi wa gatatu ngo Imana irababwira ngo muka w'Imana aramanuka. Niho twahereye dusoma aha kuri 14, aho twasomye 15 uhereye kuri 14 havuga ngo mhemu uhora haramanuka, ngo aza kuwitwa Yahaziyeli, ngo avuga ivy'Imana imubwiye. Aravuga ati ntimuranduke imitima. Imana yacu nishimwe. Aravuga ati nimutega amatwi mwese, ntaco mutinya canke ngo muranduke imitima, kuko ayo masinzi y'ingabo, ngo kuko intambara atari yanyu, ariko ngo ari y'Imana, ari Uhoraho. Muri make Imana yabwira tumva numvise gusenga kwanyu. Mwene da uba warasenze? Ese uba wasenze? Nagenda kugira ngo Imana yumvise gusenga. Imana yumvise gusenga kwawe. Imana yumvise gusenga kwacu. Hari gihe dusenga tufise negligence, dusenga ari ukubahatisha, tutarishwa yuko amasengesho yacu agera ku Mana. Bene data, nta sengesho ry'umunyagara, nta sengesho aneglige. Isengesho ryose usenzanye umutima umenekeye Imana mwijuru, mwijuru Imana iravyumva. Hari amasengesho naho ransenga kera ndi umwana muto, ariko nkayasenga ntazi icyo ndiko ndavuga, ariko nagiye ndabona Imana yarabikoze. Bene da, iyo usenze uje umenya ngo isengesho ryawe rirabikwa rikabikwa, ariko umunsi umwe Imana izobikora. Iyi Mana rero jewe amatwi yanje ashobora gupfa, amatwi yanje ashobora gupfa ntiyumve, ariko ngo ugutwi kw'Imana ngo kurazibuye cyane, ngo kumva gose. Umva wowe uvuga gahoro, ariko Imana ikumva cyane, kubera yuko iyakuremeye ugutwi. Noneho nawe ni wibaze ugutwi kwayo kumeze gute. Imana yacu nishimwe. Iyo usenze umenye ngo Imana ndiko ndabwira ihaye yumva, kandi mu kumva kwayo irashitsa. Isaha yayo igeze irashitsa, nkabo ni ibintu birikora. Imana yacu nihabwa icubahiro. Nta kintu kiryoshe nko gusenga Imana tuzi kwishoboye. Imana yacu nishimwe. Ngo ako kanya Imana ikora ibitangaza. Ikintu cagiye kuba ngo ijuru ryatanze ngo directive, ngo riravuga ngo mugende mushire abaririmbye imbere, kuko basenze bamaze kubwirwa bati nimutinye, nimushire